muri izo ntara zose twakoreye ivyerekeye ibisigarira vy'abishwe twovuga yuko uyu munsi birenga ibihumbi 200. Ibihumbi 200 vy'abishwe, kandi ngaha adushaka mwumve ko ibinogo vyose biri mu ntara twakoreyemwo tutarabimenya vyose, batarabitubwira vyose. Ikindi twababwira muri iki kiganiro nico kubamenyesha ko ugerageje gukurikirana ubutumwa turimwo, abagiye kwisonga mu guhagarika canke mu gutuma abantu bapfa harimwo abari barongoye igihugu uhereye ku mukuru w'igihugu, harimwo abari mu butungane, harimwo abari mu kazi ka leta ico twita administration publique, harimwo abasirikare, harimwo abavugwa cane cane abari mu muhari wa Gerere, iprona iravugwa. Iyo tuvuze rero abarongoye intwaro, mwumve ko ari kuva hejuru gushika ku rwego rw'intango, kuko n'abarongoye imitumba canke abapolisi ba kera mu makomine barafata abantu bakabashorera bakashikana ariko ikomine ari mwibohero. Izo nkuru twazikuye mu ntara zose. Ikindi twashimye kubamenyesha uyu munsi muri kiganiro mu ncamake nukubabwira ko uyu mugwi Severe uyu mwaka wagize ibakwe ridasanzwe. Twararonse inyandiko z'inzego za leta, mu gisirikare, mu bucamanza, mu bushikiranganji bw'indero, mu bushikiranganji bw'ubutungane, mu bushikiranganji bw'abakozi ba leta. Twararonse ivyanditswe mu ishirahamwe INSS, twararonse ivyanditswe mu mashure yisumbuye atari make. Yatweretse ko ivyakozwe vyose vyari vyateguwe. Iyo mvuze gutegura, mwumve ko cane cane twaronse urwandiko ruduha amazu yabo barondera, kandi urwo rutonde rwateguwe urwimo rutarashika. Ni ukuvuga iki? Uvuze uti arondisema ya Bukirasazi, amazu urutonde ruriho. Uvuze uti arondisema ya Kirundo, amazu urutonde ruriho. Imiduga yafashwe, amazu yafashwe akagurishwa, amazu amwe leta ikavuga iti ayazoba aya leta. N'imiduga cane cane amakamyo, leta yavuga iti ajya amakamyo tuyarungitse mu gisirikare mwikambiye. Aho Ngozi twararonse urwandiko rudasanzwe rufise inomero RMP 3637/NS. Urwo rupapuro ruriko abantu 1195. Nomero ya mbere yitwa Ntamana Louis. Urwo rupapuro twararuronse nk'uko twaronse Bujumbura impapuro z'abahagaritswe mu minsi ya mbere y'ukwa gatanu mu 2022. Urwo rupapuro rw'impapuro 16 ruriko abantu 946. Twaruberetse. Twararonse urupapuro rw'ico bita abishwe bacira urubanza Igitega, Conseil de guerre yo mu kwa gatanu 2022 Igitega, nk'uko dufise urupapuro rwerekeye abaciriwe imanza i Bujumbura, urubanza benshi bita rw'itariki 6 ukwezi kwa gatanu mu 2022. Nibi twashatse kubereka tubabwira ko turi ku kivi. Nibi biriko dufasha kumva no kumenya ivyabaye gute, vyagizwe nande, mbega intara zose zirasa, abaje imbere mu kubikora ni bande. Mu majambo make, uku kuri niko kuzofasha Burundi kubohora Burundi, kubohora imiryango, kubohora ababuze, kubohora n'ababikoze, kubohora ababikoze, kubohora n'ababuze,
kuko uku kuri kumaze imyaka igira ishike 50 kwaranyegejwe